ikaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi ruhuma umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Cibitoke, Bujumbura, Gitega, Karusi, Ruyigi, Rutana, Makamba hamwe na Rumonge. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Azoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Mwaro aho ibipimo bizoba biri kuri °C 13 ku muhingamo, hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri °C 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:09 rirenge igihe cy'isaha 12:24 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaho mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Ndayizeye nje nabashikirije mwakoze kuyakurikira.